nahoze mba ku gatumba nahinduye ubuzima Yes. nahoze mfise agakiza vyananiye kukagumya nahoze nkunda ndakunda ifanta umpaye inzoga sinakira ngo nahoze nkunda nkakunda ifanta ariga inzoga ubuje ndakira. Hello everybody, hello everyone, everywhere. It's another day, another chance, another blessing, another good vibe, another good day. Yes, nko bisanzwe. People then call me Kodi Mr. Black, the first king from Incho Zobadirand. Aka Metal Prevalent nko bisanzwe. Nije mu jiwa mbere azobazana exclusive positive kuri akamotive no munsi nkaba nakubitiye mu ntara nziza ya Gitega, GTG, capitale politique. Nagendeye abanyempano benshi bagiye batandukanye ibigano buzwa murabona byinshi twakoze byinshi cyane. Yes, nkuko mubibona ndi kumwe n'umutama. Yes, mvuze umutama, umva umutama w'umusore, umutama atari umutama mu myaka ahubwo ari umutama muri style ziwe. Yes, nuko nico gende nako kanya kugira mu mumenye deja hari abantu benshi batamuzi muga mu ntara ya Gitega ndumva yaramaze gufatisha. Abantu benshi baramuzi haciye cyangwa mugana wese uwundi ni Mr. Gihunda. Gihunda? Yes, yes. Yes. Tugumanyura mutse abakunzi bacu unabibwire by the way mu majambo arambuye. Okay, je mbanje kuramutsa abafana y'abafana biwanje nabiwanye kuri Akamo wese yagize subscribe kuri Akamo TV. Gwagwa. Wese nikomera amashi. Ewa. Iyongere kamwe. Yego hama jewe nkuko yabivuze gamvuge n'ibintu. Jewe ni Gihunda nyene. Gihunda. Umunyitwe gishwankara, gishwagumba, Gihunda, gihwahwari. C'est ça comme ça vraiment c'est bon. Okay, turashaka kumenya. Est-ce que Gihunda ni muntu ki kubera iki Gihunda? Yo wiyita vyatsi canke ibindi bintu kweri ko wahisemo kwita Gihunda. Gihunda jewe kwanza imisije nagiye isi barari ntaziriye. Kora aho jewe mba ndi simba ngomba yuko uguma umeze ukuzura buja. Ari Gihunda kiguma kigira ngo. Yego. Kujya kwimpene. Kabisa turashaka kumenya amazina yawe y'ukuri. Abantu benshi bakoze kwigahona mugura afisa amazina y'abavyeyi naya. Ego je nkuko bisanzwe je abavyeyi je nakuze numva abavyeyi banyiswe. Wumva? Erega baba jewe bambatije nkiri umwana. Urumva nakuze numva bampamagara Izere Digodi. Kandi urumva sikirundi cyose. Kirundi. Navukiye muri Australia baca bambatiriza muri Bethlehem. Amashanda nyene nagize amahigo nyene yo kuba mu Burundi. Sasa imvukira. Agakirima ko mu Burundi kumva gute? Ni sawa nka twega dusanzwe twarafasha rino rangi. Mengo twaciye mu Buyenzi kano kayiwe. Aha ni sawa twesha twumva bimeze neza. Kabisa. Arabantu ariko bari badukurikirana bibaze ko tuvana n'umutama. Tubwira imyaka yawe ya vrai kugira bamenye Gihunda wariwe n'ingenangana kumbura uko agaragara ashobora kuba atari kwari. Ntibesheye naho harimo kugera ko nkwiza uwundi mwaka kuri anniversaire. Tubanze nagize anniversaire mu minsi. Je mfite imyaka 22. Kangurira ko numa cyangwa ukanyongereza uca dushwana none urabizi ivyo wanje. Kimyaka ari myinshi bro. Oya si myinshi. Urumva nakurindani basi. Akurindani wareze muri make. Nugeze ko namuga. Ndashaka kumenya eske ino muri bivanye no kuntu wambara no kuntu meze muri societe ahantu baye donc mu bikorwa byawe vya comedy abantu bagufata nk'umusazi cyangwa umunwaro moyo cyangwa n'ivyo nyene c'est trop. Kuri ico kandi nikibazo ciza umbajije je nta na kimwe naho unyitwa umusazi cyangwa kanyitwa umusani umva vyose ni sawa. Je gusa mba ndiko ndaraba yuko ivyo ndiko ndakora biguma bigana ku iterambere gusa. Ndashaka kumenya eske Gihunda biramushikira akaja gusenga mu rusengero bimeze gute? Cyane gose ndasenga ndi no muri korale office bereke neza. Ibi nabigize ejo nari mfise show nashatse singende mu mutwe meze nk'abantu byumva nawe kabisa. Ego rero ucukurayo. Yego ndakurayo nkabika zimpanuka ndazimanukanye ntangurane kandi Bujumbura zirazimvye bro. Uzi okay ndakene kumenya eske ubirimo nk'umwuga cyangwa ubirimo kugira nyine wiryohere bimeze gute? Ndabirimo nk'umwuga bro.
kubera nabitanguye kera kandi ndabikora ndabishaka ndanabikunda kubera n'ibintu nahereye kera byarase ko naragenda ndacika intege bamwe bakankubita nkabyuka nkanyagirwa ndiko ndakora kuva muri 2020 gushika 2024 pambana nanga napambana donc takire kumenya ava gutangura byakuje mu gute inspiration wayikuye he je mu bisanzwe ingene vyanjemwo kwishure aho nahora nega cyangwa byakuje musinziriye wumva byakuje wumva navyuse numva mengo noba umukomedi hanyuma canke ndakubigerageza nza mbona ndabiguyemwo bishabiranguye ego watangu kubibona gute kubishoboye natanguye kubibonera kwishure je nari umuntu wa mbere atemera yuko abanyeshure kwishure banuma jewe no mu kwandika delege yama yanditse jewe jenyene naho baba wasije nasanga urupapuro yanditse ngo naka ngo Gihunda yavuze naho mba ntaje ntonze uwo waravuze ati je soho nari hera biranditse kabisa kubera jewe naranka umuntu aguma atekanye yego umuntu umye cunuka mu kanwa mani cunuka mu kanwa yani yamiriza yako kanuko kabiko mu kanwa nuko ndashaka kumenya eske Gihunda akora comedy yonyene cyangwa arafisa kandi kazi ku ruhande asanzwe akora imeze gute si comedy gusa ndakora n'ubundi buzi bivanye basi n'ibintu vya social media ndakora comedy ndagira ama remix y'indirimbo nyinshi z'abastar sinzi kumaze kuyibona byose ndabikora hama n'ubuzi nyene bwo muntu uzenda nyonga imoto ikintu cyose rumushoferi byose nico byumva aho bamaze kubivuga donc ari abantu benshi bakunda kuvuga yuko abakinyi ba comedy bakunda abakobwa cyane bakunda igitsina kobwa eske wewe ibyo bintu bifata nkavyo cyangwa ni bwo buzima bwanyu niko mubayeho oya man haryo ubuzi buragabuye hari abakunda abakobwa natwe bakunda akazi none akazi ucushama abakobwa bakeya pani gitigera kinini c'abakobwa usanga wagiye hariya nkoko cyo bibona kabisa umaze gutera inda zingaha nta nimwe kirese yo nihakanye bigenda gute bigere bihekanini kubera barayindendereje ntayiteye aciye ndayihakana umva nta nimwe ndateye nk'ubu aciye vyaro ugwana musana avyaye mwana dusa gashobora gusuraho n'abantu bagenda basa burya nawe wari umusa usanga abankingozi hariya nyene uko kabisa arabantu benshi baja muri uyu mwuga wanyu kuguhiga abakobwa babakunda kubera abastari baba bafise nuzenya donc umustar umva ninyenyera muri kantu benshi kugira bifuzwe n'abakobwa n'abandi babijamo kugira biryohere n'abandi babijamo nka business eske ndashaka kumenya Gihunda birimwo gute right now kurabo ni benshi imbere babikora kandi bo ntaterambere ndabona baragerako niba baniye tubaca ko twarunguye umva nabo bafise ahantu ega ukunze abakobwa ahantu bakubrokera kugira amanza mwicare ngabo natwe turi mu kazi shatuma tubandana kujya kwimpene ubu rero muri comedy wumeze fresh naco bankanya naco je ubu muri comedy kiretse nyana kazi usanga urabona ko umuntu atavyirirwamwo usanga umuntu akavuga ati reka ndondere igihumbi cyo kuzokore comedy imeze kunukwe iyo umuntu ntapfe nuko bizakubenya eske kuva utanguye no mwuga nta contact yo mu comedy dufise ngaha mu gihugu canke donc ndavuga mu gisagara ca Bujumbura ko niho haraba comedy wasanga afise izina rigeze kure mufitaniye contact uvuga ati uyu muntu turavugana donc turashobora gukorana collab n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye kugira nawe uzamure visibility yawe bimeze mu bisanzwe aho kweri kuri ico ni benshi mugana aho bitaragera aho bishikaho mugabo ni benshi kubera dusanga dufise na groupe yiwacu ngaha nyine abakomedie ngaha mu Burundi duhuriramwo twese aho nabazi no baje gutembera canke bazanywe n'ibindi bintu tukabonana tugatera inkuru nyene nk'abantu basangiye akazi natwe tugiye iyo baba tukabarondera tugatera inkuru numva nyene no kuguma nyene twankugwanko tukakunda urukundo mwangongo kunda urukundo ariko niho anyishuye shaka umuntu umwe w'umukomeje mwamufitanye contact kumbure mwamufite projet yo gukorana igikorwa kanaka kubera rega no muri comedy harabamo collab si mu muziki gusa eske muri comedy mwebwe collab na gaciro mu gihe imeze gute turayiha gaciro kubera hajeyo mu bisanzwe abantu ze ya Temuji wingozi uramubona bya twari dufitaniye igikorwa gusa nuko nyene ibitoro vyagiye biraharahara turabura ingene twoshikirana tugahura muga nta na kimwe ntitwabihevye biracari mu ngiro bizo anko bizoshika hari uwundi upachito man ujya nawe nyene narabizi nawe nyene ndabizi arayikwirikirana ngaha kwa mo TV nawe nyene kandi ndamushire mu bantu ba mbere abesha
n'umuntu wa mbere atabesha numwesikro numwesikro ujya mu oya arabesha nimba we wariyumvisemo ngira we bayabeshewe mu gabanda babwiza yarabavugiye uko nuko komedura yitanguye kugira nino saha ndashaka tubwira intambamye uhura nazo cyane mwo mwuga wawe ya je nk'ubu ushobora kukomeza cyangwa ukawuhagarika nikesho tumuhagarika nikesho tumukomeza ico tumanda gukomeza nuko nihanganya kuva kera kuva nkitangura hari ivyo nagiye ndabura mugabo nka kubitisha bifusi nkabironka ubu rero aho ngeze numva ntoyihagarika ahubwo no yibandana yaba hacumbagira nzocumbagiza bahagororotse nzogenda sinifuza kuyiheba intambanye ni nyinshi ndashobora kuja gukota kamera nkasanga bayitwaye cyangwa nkatanga amahera nkasanga si hari yangambaniye igikorwa kaba kirasivye ibyo byose ni ibintu duhura navyo mugabo kubera twa dukunda akazi twihangana tukabihereza Imana ati Imana ufashe byo bizokunde ku munsi. Donc ara abantu benshi bakunda kuvuga ko entertainment ihagaze neza neza Bujumbura ino mu ntara hagati ndavuga mu ntara za ruguru usanga atari kirenga atamwanya munini babiha ndetse n'umuntu ariko arabikurikiranira ngaha usanga atagira nte basa atagira ku rugero yifuza ugasanga bose bahise bamanuka Bujumbura kugira barondere ivyo babuze we mbega bya bintu bifata kutifata nk'ukuri cankwe n'ivyo koko nivyo utamanutse Bujumbura bijya je nabibonye ico no bivuga ko bijya no kutiha agaciro kwanza aho igitega turabifise vyose ibintu byose turabifise yaba ama studio turayafise aho dukubitira indirimbo zirahari kubera nanje mfise indirimbo nyinshi nasubiyemo ziko zigera muri 9 hariho zibiri ziwanje zirimo ngaho zitarasohoka kabisa 9 wasubiyemo ndashaka imwe canke zibiri imwe nasubiyemo umbwira amatitre yazo okay nasubiyemo indirimbo yitwa Bersima ya Fernando dusubiriremo gatoya duha gapera mana yanje rukundo rwanje mukiza wanje umva yamashimwe avuye ku buntu wamugirira si bose ekada bibuka ko bakihari bavuge ngo thank you Jesus oh Jesus kabisa iyo ikoze mu buryo bwa gospel ndakeneye ibindi wakoze muri style ya Sekira yindi nasubiyemo ayo yitwa Staki ya D1 Staki ya D1 nayivuze nerekeza ku buzima yo nakuriye niyo naje mva hama nkashika no mu muji kabisa dutemo misitaki tatizo na wazazi hivi niko mujini Gitega kama kule watachirewa mwenyewe hana kupenji nahoze mba ku Gatumba nahinduye ubuzima nahoze mfise agakiza vyananiye kukagumya nahoze nkunda ndakunda ifanta umpaye inzoga sinakira ngo nahoze nkunda nkakunda ifanta ariga inzoga ubuje ndakira okay urakora amakova no bakara amakova y'indirimbo zitandukanye ese ndakene kumenya muri bajye abantu kora amakova nta muntu numwe arakwandika avuga ati ana big brother thanks n'ibindi byo gupongeza imiziki D1 nayo murongo aravuga ati peti yangu kuraje kweri uranyemeje sinari nzi ko hari abantu naho hiyi Gitega mushoboye kuraje natwe turi nyuma yanyu muri abapeti frere kuraje mubyitwaremo neza nuko urakoreye cover Bersima ushize muri gospel esa kumenya Ferdi na DJ Fernando na niyo bayara kuvugishije kugira agufelicite vyari bimeze gute natamvugishije link ya mbere niwe yatangwe kuyironga kubera ndafise na namba ziwe yabivuze ko iki yayibonye ariko ntaco yabivuzeho yarungitse agastike gusa nyene yigireye uko ntaco na mugabo n'ugize yaragaye muri make oya simvuga ko yagaye ngira nta mwanya yarafise azoburonka kuraba ivy'iwacu natwe mu misi kabisa sana ntakunze gukora ikiganiro kinini katukirangiza ndashaka kumenya amafaranga guhera hasi mu munyerekanire guhera hasi kugera hejuru atubwire kimwe yakiguza ni karuvati igera mu birenge guys mwayibonye yigera ikora hasi nayitereshaje kuri Google kwa majana $200 ikirato cakorewe i Nairobi niyo nagitowe sinzi kayo cakorewe gusa hani Semadi ni Nairobi urumva kinakiguze nko marundi kubera n'umuntu yakinzaniye na marundi ipantaro urabona niyo mu Ruvumera niyo yakorewe ni ubwoko bwa impermeable wayiboshe nk'umusuma
oya nashatse nisakirize wisekirize iki nshizemo nk'akantu irashobora kucinyiyaga nashatse nyagira ikiba yego igoti urayibona igoti yavuye mu Buganda iriko ibifungo bitatu igifungo kimwe kigugwa 15,000 vy'amarundi urabona hariko bitatu 45 gusa intuzi nayo ikaba igugwa 80 y'amarundi iyi shati nayo ni stahatari igwa amajana y'amarundi mbe ndakubaza itazimvye mu iyi shati irakoyimesa ryari iyi shati ndayimeshe wavihera si naho nayigura sinabaje ko yayimeshe ari cafuye nayigumije wayigura barasazwa yambara yego guys izidiri zisa nabi oya sinabi mumwe wese ni style yiwe izisa neza kabisa nuko ejo nakubonye mu giteramo cyateguwe ijimbi cyatewe biteko na DJ Fernando okay ndakumena kuri stage kuri performinga abantu bararyoherwa cyane ibintu vyari bitesa sana men ndakiri kumenya eske barakurishe cyangwa wagiye for free ya hari abarandishe naho ntarayaronka ubunyene ataranshikira mugabo ayo nasinyeyo yarahari kandi nta kibesho na kimwe azotegezwa ntibibaza yuko bazava bayaguherana nko dukunda kuvyumva handi hantu oya urya mu bossi twaje twavuganye n'umu bossi yari yatunganije bijya bintu twama twakoranye ibintu byinshi ntabwo byajya kuri no muzika kandi ahari n'ukuri n'Imana ntibimwumve ko ntavyo namuvuzeko kabisa nuko mu Burundi turavye ku urugero comedy geze ko turabiye hirya ya Kanyaru mbona yuko umengo turacari kure yaho we nk'umukomedi mugenza nk'abakomedi bagenzi bawe canke abandi bantu bafise imitahe iruta donc iyaba bantu bavyikorera ni cyo kintu ubona cyo kuba kugira ibintu bije ku mwanya duhamvye n'abadusize ariko ico mbona cyo kogwa nuko abadusumvye uburyo kandi bakunda ibikorwa vyacu odufata mu mugongo kubera bari hariya hakurya y'amazi barafise ukuntu bashigikirana kandi baravyerekana vraiment ko n'ibintu bakora urabona ko biri mu bufasha nyene bakanabishira kati yafashijwe ibintu urugando runo rwamufashije shiramwe rinini ryamufashije natwe duterakama amashirahamwe ngaha mu Burundi aba boss bagize imana bakayaronka baza dukora impano nibadushigikire natwe turafise impano cyane kabisa wewe wibona yuko comedy yo ngaha mu Burundi izotindika gutunga canke hazogira igiucika intege shaje nukuri ko imana izontunga kandi ndavyize kandi ndavyumvamo cyane ikizoba nzonwa umuti kugira byose bikunde ikizozo nk'umuti kugira byose muga bikunde kabisa reka gushimire cyane nizere ko twabanye neza murakoze cyane kabisa nsoge gukenera tuzogutuma ko kugira utubwira ibindi muganda akeneye kumenya ico abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba comedy muri rusange bo kwitega ko batari bakuzi ya abakunzi banshobonye itega ko benshi bari bamenyere mu remix ya makava oya ubu mugabo nabaye ndabiruhuka gatoyi ubu ngoma sori indirimbo ziwanje harimo na gospel abenshi bagumye basama gospel aho gospel yo mu mapiano nzoyibahana mwe gibashikira kandi muzosanga ameze neza cyane kujya nyene sikagone ngwe kumena tamba nkuko zijya nizo gushima Imana zibona zijya nyene mungamerere izo days ejo bijya bintu bari kuragira kuri stage kwanza tuhonje urabona ko abantu bari bafatira basi urabona ko bari bashizemo nyene akantu gatambika nyene nkuko nyene zimwe zo gushima Imana nyene mve ntiwarushe numva ngo umuntu araye kwinjira igipolisi aha ni dundumeneke unankoze ko ndakoma induru y'ubwoko bwose reka tugushimire cyane urakoze cyane bro nizere ko no hanyuma tuvuze zo kuraba twongere vibe man hangorane nanjye zomanuka kabisa bwira abakunzi ba Kamo TV bakore subscribe abakunzi ba Kamo TV kora subscribe mugwe mubona ibintu subiramwo bakunzi bakore kora subscribe kugira mugwe mubona ibintu bishasha hamwe bashizeho ikintu cyo wibonera kandi mwibagire commentaire nimbara aho twadekonye tubwira ati gira uku ega tukora ku vyumviro vyanyu cyo ndabakunda cyane kabisa uko bisanzwe yari Kodi Mr Black na Gihunda Comedien. I love you so much. Bombo clat. Query.